mugire mukurikirane radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Turongeye kubaha ikaze inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radiyo Cirimoso. Uyu ni wa mwanya wa iganiro tubashikiriza uko indwi itashe. Iganiro c'uyu musi mugishikirizwa na Liane Ndere yafatanije na Dismas Bizoza na Rugema Michel, tukaba tubitegurirwa na Emmanuel Nkurunziza. Tubaha ikaze mwese. Twongeye kandi kwibutsa ko ibiganiro vyacu mushobora kubikurikirana kuri Facebook, YouTube hamwe na Twitter. Tubaha ikaze mwese. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Mu gihe nk'iki abarundi baba bariko baribuka aho abantu bishwe bazira ubwoko bwabo bw'abatutsi muri 88 mu makomine ya Ntega na Marangara, ku muntu asanzwe ataca abizi ko mugabo akama yama yumviriza uko bukeye bwo bwije ibinyoma bikwiragizwa n'intwaro yiharijwe na bene gukora ico caha, biragoye cane kumenya ukuri. Ibi bitumwa n'ukungena amaradiyo, imbonekerakure be n'ibimenyesha amakuru bikuru bisigaye biri mu minwe ya bene guhabwa n'ubwo bwicanyi, kugira ngo rero utinde wumva umuntu avuga yuko CNDD-FDD izingamitse igihugu kuva 2005 arico kimwe na Paripehutu yasasitse inganda 88, nibigoye cane. Ntawoharira ko agahabwa nkako atahandi kari bwashoboke atari mu gihugu c'u Burundi, aho ishirahamwe mpuzamakungu ryarungitse umurwi w'amatohoza, uwo nawo ugakora ubushakashatsi utogeje ugatanga icegeranyo gitomora ko abatutsi bakorewe ihonyabwoko na Frodebu, ariko ntikibuze ko iyo shirahamwe nyene mpuzamakungu rihagarika iyimikwa ry'umurwi w'abicanyi wa CNDD-FDD washinzwe n'iyo Frodebu nyene idomwe k'urutoki ko yakoze icaha kitibagirwa. Radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Naho ibintu bimeze uko, ntibibuza ko ibikenewe gukorwa kugira ngo ukuri kwiganze birinda kubandanya bikorwa. Na kare ngo akagumye bagumako, nta gucibwa inkokora n'ibimenyerewe. Naho hari abama barumva abavuga basubiramwo amajambo ashikiriza ibintu ko bitagenze, naho ako kamenyero ko kumva imvugo ihirika ukuri, mbere gahindura uko ibintu tuvyita kandi uko tubibona, naho kandi bizwi ko duteye ko aho umugwi witwa ngo nuwo kurondera ukuri usigaye waraye utanguje amayeri mashasha yo kuzibiza uwuhinyuje, ugaca umutera ubwoba ngo ni umwana wohekuye Burundi, ukuri koko kuguma ari kwa kundi. Basokuru barayamaze ngo ukuri guca mu ziko ntigusha. Uko kuri rero kwazimanganijwe kugapfunywa ntikwapfa. Radiyo Cirimoso niko yarahiye ikarengwa ko izoguhagurukira maze ikakumenyesha kugezaho ariko kuziganza nk'uko bibereye. Ibi tubikora twivuye inyuma kuko tuzi ko hari ababazwa na bimwe dushira habona. Aho rero mugabo muri rusangi ukuri gushigikiwe na benshi kandi hose, haba ku isi yose eka no mu madini yose, tutibagiye no mw'ishengero ry'abakristu ari naho hari abayoboke benshi mu gihugu cacu. Muri iyo ntumbero rero duhera kugira ngo tugobotoze maze tumenyeshe bimwe bimwe mu binyoma bikuru bijanye n'ubwicanyi bwo 88 vyagobokewe mu mvugo bigahava bikitirirwa ukuri kandi atari vyo. Ubwa mbere nuko twumva na ntaryo ngo ubwicanyi bwa Ntega na Marangara. Ukuri kutavugwa nuko ubwo bwicanyi naho bwakaze mu makomine ya Ntega na Marangara, hari n'ayandi makomine hampande bwashitsemwo, aho ni nko muri Vumbi, Kirundo ndetse n'ahandi. Ubwa kabiri, ukuri kutavugwa kandi nuko naho tumaze imyaka twumva abavuga ngo harishwe abatutsi ariko mu nyuma hakicwa abahutu benshi, ukuri kutavugwa nuko naho kuririra canke kuzuriza abantu bo mu ngero zose biri mu bigize indereruntu, kubangabanganya abantu bishwe bahirwa kubera uko bavutse ari abatutsi ku ruhande rumwe, be n'abishwe babatesheje ico caha bariko barakora, eka mbere n'abaguye mu mporero batari muri bo ku rundi ruhande, bituma umuzi w'ububisha bw'icaha bw'ihonyabwoko, icaha gitegekanywa
bikanahanwa n'amategeko mpuzamakungu ari nayo yagenye ko kitibagirwa. Kubangabanganya ivyo bintu rero bisigara bicika nk'uko ubwo buremere bw'ihonyabwoko basa n'ababigabanije. Ubwa gatatu, ukuri kutavugwa kandi nuko kuba uno musi ari bake mu Burundi bubahuka kuvuga ko imvo ya vyose ari wa mugambi wa paripehutu wo guhonya abatutsi, ari kubera igihugu kirongowe n'umugambwe CNDD wigeze kuba ufitaniye ubucuti niwo paripehutu yasasitse ingana 88 muri ayo maprovinsi ya Kirundo na Ngozi, bakanafatanya mu kuza kugeza guhonya abatutsi ba Musaga, Kinanira na Gatoki muri Mukaka mu 2003 hamwe n'ahandi. Rero ngiki igisigura igituma aho iyo ntwaro y'abicanyi ya CNDD batwara igihugu bitabereye bageneye umurwi witwa ko ari uwo kurondera ukuri, bashotse bashira imbere bene kurarika mbere bakanavyemanga ku mugaragaro ivyo vyaha bitibagirwa vyo guhonya abatutsi. Akarorero akaba ari uwitwa Deo Hakizimana yahoze ari mu citwa Severe, yavyiyemangiye ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Mu kiganiro giheruka radiyo Cirimoso yarabaciriye ku mayange ivyaranze ubwicanyi bw'ihonyabwoko bwakorewe abatutsi bo mu makomine ya Ntega na Marangara muri Myandagaro 1988. Muri iki kiganiro turacirya nino inyandiko zakwiragijwe muri ayo makomine n'umugwi w'abicanyi wa paripehutu imbere y'uko ubwo bwicanyi butangura. Igihe zaje habona vyitwa ko ari za mpapuro zimwe zidateyeko imikono tract, ariko uravye ivyo zateye co kimwe n'ingene bene kuziyitirira babaye paripehutu, bwakeye kabiri bigaca biba ibikorwa bibaranga, umuntu yozita amatangazo ya paripehutu. Nk'uko tubisoma mw'isoko ryacu ribaye icegeranyo cashizwe ahabona n'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubuyobozi bukuru bw'imenyesha amakuru, Direction Générale de Publication de Presse Burundaise, bukaba bwacishe dossier élaboré par les publications de presse burundaise sur l'origine des événements sanglants de Ntega Marangara, aho zivugwa hose bazita communiqué numéro 2 canke communiqué numéro 3 gutyo. Mu gihe abarundi n'amakungu bariko barihweza ibishasha intwaro ya Republika ya gatatu yari hejeje gushingwa n'umuhisi Petero Buyoya, paripehutu nta mwanya yataye, yagumye irishirizaho kwiyegereza abarundi b'abahutu bayihurikiyemwo bari baranyuzwe n'agatima k'amacakubiri. Mu gice ca mbere c'umwaka w'1988 ntibigeze bahengeshanya kwigisha agatima k'amacakubiri yo kwankiriza uwitwa umutu. Uturorero tumwe tumwe tudusanga muri izi nyandiko dusanga muri ico cegeranyo c'ubwo bushikiranganji. Hari nk'urwandiko rwa mbere communiqué numéro 1 rwatanguriye kwizizira ubutwara igihugu n'abo yasubiriye. Twavuga ruti murabe Micombero, ari Bagaza, ari na Buyoya bava ku gasozi kamwe, bose bakaba ari abahima. Ubwo bwoko bubi nibwo bwatemaguye abahutu benshi kuva Burundi bwikukira, none ubu abatutsi bose bishize hamwe ngo bamarire abahutu kw'icuma. Iyo mvugo yacyoza abo bategetsi paripehutu yafatira hamwe ikivunga bara abatutsi ntiyigeze iha agaciro ikigongo c'ikivunga Republika ya gatatu yari ihejeje kugirira abanyororo bari bagorewe mu maprizo atandukanye. Muri bo mbere hakaba harimwo n'abaparipehutu nyene bari bapfunzwe ku ntwaro ya Republika ya kabiri kubera bari ko bakwiragiza mwene izo nyigisho nyene. Urundi rwandiko rubaye communiqué di paripehutu rwavuga ruti hoba habaye igitangaza mu Burundi kuva isi iremwa, nta neza iva ku mutuzo. Muri tract igira gatanu naho bavuga bati mwarabonye namwe ibara ryadutse bagafata imirima y'abahutu bakarandagura, bagafata ibitoki by'abanyagihugu bagatema, nta neza iva ku mututsi. Barongera bati mwanshigwa rimwe neseza paripehutu dutegerezwa kwitwararika ibi bikurikira: umututsi n'umwansi w'umuhutu kuva kera na rindi. Ninde mututsi atisha umuhutu mu 1965, 1969, 1972, 1973? Nta na rimwe abatutsi bigeze barota kugira neza umuhutu. Uwazanye izo nyandiko avugwa ko yari uwitwa Kome Habonimana, nk'uko tubisoma ku rupapuro rwa 24 rw'ico cegeranyo c'ubuyobozi bukuru bw'imenyesha amakuru, Direction Générale de Publication de Presse Burundaise. Bavuga ko ngo yoba yaravuye ku rugendo i Bujumbura maze arushikiriza uwundi munywanyi
amutuma kuzikwiragiza kubo basangiye ico kibi kibishe. Niho butakeye kabiri bikinga gahumbezi maze batera imiryango y'abatutsi bari muri rinini ataco binona. Mu gukoresha ubwo buryo bugayitse bwo kwifashisha abahutu bararitse cane cane bato bato atagwanko bafitiye abatutsi, bari abize n'abandi basa nkabo cane cane abari bahungiye mu bihugu bibanyi cane cane mu Rwanda rwa Kayibanda na Habyarimana, ariko bakaba bari bafise mu gihugu hagati aho bari basangiwe umugambi ugayitse w'amacakubiri bavoma hanze. Nk'uko twari duhejeje kubibibutsa, mu bafunguwe n'intwaro ya Buyoyi igitangura harimwo abari bafunzwe mu mpera ya Repubulika ya kabiri, bakaba bari batawe muri yompi kubera bari bafashwe bakwiragiza mwene izo nyigisho. Nibo babo n'ubu badahengeshanya gukamisha uwo mugera, mbere bakaba bafatwa mu mugongo n'abanyepolitiki bamwe bamwe b'igihugu bitandukanye. Nk'uko ico cegeranyo kibandanya kibimenyesha, mw'itohoza ryagizwe harashizwe ahabona insigura abicanyi bafashwe bahaye ico caha c'agahomeramo. Abatutsi bategerezwa kwicwa kubera ari abansi b'abahutu. Abatutsi nibo benshi mu nzego z'igihugu cane cane ziri Bujumbura, nyabayo batarahonyozayo n'ikirenge. Abahutu bishe abatutsi kugira babitange kuko batinya ko babica. Usomye neza ico cegeranyo usanga bacanditse barerekana neza ko hari isano ry'izo nyandiko z'amagendo zihitiye zivugwa zibiba umugera w'amacakubiri n'ubwicanyi bwakurikiye. Bisubiye biraboneka ko abatutsi ba Ntega na Marangara batishwe n'ababanyi babo kubera izindi mvo turetse inyigisho baronse bavomye ku bari barigishijwe hanze y'igihugu, ariko n'abari bagasanganywe bari mu gihugu hagati. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Nk'uko tumaze kubishikiriza mu makuru yacu, amakomine ya Ntega na Marangara yarabereyemwo ubwicanyi bw'ihonyabwoko bwahiga abatutsi bwatanguye mu kwezi kwa Myandagara mu 1988. Twagire tubashikirize bimwe mu vy'ikinyamakuru abantu bacanditse ku bijyanye nta catohoje kikaheza kikayisohora mu nimero yacu idasanzwe cise umuco wose. Amagorwa niryo jambo ribereye kuko uko bimeze n'ikiza cateye gisiga amaganya eka kinahungabanya igihugu cose. Bitaye ko ababiteguye co kimwe n'abandi bari bafashanije muri iryo shano ntibarasubiza inkota mu bwubati, ahubwo babandanya bakwiragiza ibinyoma haba hanze canke indani mu gihugu, bacurika ukuri mu ntumbero yo guhuvya abanyagihugu. Ibara ryaguye muri Ntega na Marangara, amakomine abiri aherereye mu buraruko bw'Uburundi, ribandanya rivugwa mu binyamakuru no mu maradiyo vyo mu gihugu n'ivyo mu mahanga. Iyo mumvirije amaradiyo mugasoma ibimenyeshamakuru canke mugatega amatwi intahe z'abavyiboneye, birumvikana ko biteye ubwoba, ariko mwishikiye muri ayo makomine mwoca murwa mu gahundwe. Nk'uko abavyiboneye babitumenyesheje, abicanyi baragandaguye abantu bibereye mu mahoro bitwaje imipanga, amacumu, imiheto, imyampi, ubuhiri, amashoka, amasitima aturira, esanse, inyundo. Mu bubisha bucanze ikibi bitagira izina baragandaguye abagabo, abagore n'abana. Inzu naho zaba zikomeye gute zaraturiwe, eka n'ibitungwa vyaratemaguwe. Radio Cirimoso, isoko ry'ukuri. Ku mpera y'umushambo w'itariki ya 29 z'ukwezi kwa Myandagaro twarishikiye ku bitaro vya Kinyinya mu Kirundo, aho twiboneye abantu batemaguwe, imibiri yabo ifutswe n'amapansima yera. Bataramuye amaso ku kuraba ubona buzuye ubwoba nk'uko umengo ikiremwa muntu bakibonamwo inyamaswa n'ubunywa amaraso. Bamwe muri izo ndembe batemeshejwe imipanga munsi y'ugutwi kw'iburyo, uwa kabiri bawutemye mw'irugu, kandi abenshi muri abo n'ibibondo vy'imyaka iri hagati y'umwaka umwe n'itatu y'amavuko. Twarabananije urugendo rwadushikanye muri komine Ntega. Twinjiye muri iyo komine naho twatanguye kwibonera ubuhamya bw'ibara ryaguye muri iyo komine. Ibimenyetso vyibonekeza muri ako karere n'ibi: inzu zugaye, zimwe zirimwo ibiziga, canke inzu zabomowe zisambaguye indani, canke imihana yaturiwe gushikaho n'ibisakazo birwa hasi. Eka mbere nta n'igihe mubona kiretse ibisiga bija birarara muri ako karere ata muntu abarirwaho, bimanuka hasi bibonye ikiziga birya. Dushitse nko ku metero 200 twerekeza Chapelle ya Ntega, niho ahubwo twibonera ibara ryaguye muri ako karere. Umuganga yaraje ako karere yadushikanye mu kibanza c'amacuniro y'abantu,
aho umugenzi wacu w'umumenyeshamakuru w'umwongereza twari twafatanije urugendo yataziriye ikibanza c'abamaratiri 500. Ayo majana n'amajana akaba ahurikiye mu bihafu bibiri, ibinogo vyahoze bikorerwamwo amatafari. Abo bantu bagiye gushirwako akavu n'abasirikare aho bahashikiye. ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Abicanyi bahejeje gutikiza abantu n'ibintu mu mitumba ntibageze umutwe inyubakwa nyeranda z'ababikira bene Tereziya Mweranda. Abicanyi bafatanijwe n'umwe muri bo yigeze gukorera muri iyo misiyone babanje gutora abagabo babiri bari binyegeje mu kinogo ca groupe electrogene. Mu nyuma baca batora ubundi bunyegero bwarimwo abana n'abagore, baca batangura akamaramaza katagira izina. Muri ako kaga k'amarira n'amaborogo, ibibondo vyagerageza kwihisha mu bikweme vya ba nyina, abo nabo bagerageza guhisha mu bikiriza vyabo abo bana bageramiwe n'urupfu rubi rubishe. Muri urwo rwamo rw'umuhero haca hatangura kuyaga urwamo rw'imipanga n'imyampi vyasambura imitwe ngaha, bigaca ukuboko hariya, imitwe ijugunyirirwa ku rundi ruhande, bitobora imitima y'uwo murwi wari wagenewe kwicwa. Mu kanya gato hamwe hahora abantu bazima hacitse ikirundo c'ibiziga bireremba mu maraso anuka nk'amacuniro. Nk'uko abarundi bayamaze ntirumarira Imana, kuko hari umuvyeyi n'abana babiri biwe barokotse binyegeje munsi y'amakarato yakoreshwa mu kugaburira inkwavu, kuko abicanyi bo bari biteguye bikwiye kugira ntihagire n'uzosigara ngo azoba ari inkuru. Nk'uko tubananya tubisoma, abicanyi bari basizeho umuntu ajejwe gusona ikengeri abonye uwugihema muri ivyo biziga. ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Mu kurangiza twashaka kugaruka ku kungena umusaruro w'igikorwa ca Radio Cirimoso yiyemeje uri kuraboneka. Akarorero ka vuba kakaba ukungene uwurongoye umurwi witwa ko ari uwo kurondera ukuri ari wo Sévère, uwuyirongoye ari we Pierre Claver Ndayicariye, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 Myandagaro 2023 ku bijanye n'amakosa yo guhindura ihonyabwoko ryahiga abatutsi muri 72 akaryita ariko ryahiga abahutu. We yuvugiye ko abavuga ivyo bari abana b'abategetsi canke b'abasirikare bagirizwa ivyo vyaha, ariko rero gufata abo yifuza kwagiriza ivyaha vyo muri kahise akavyitiranya ku mugaragaro n'abana babo batari bwavuke, umwanya umwe wogira ngo ni kwa kuzibiza abatutsi muri rusangi gusanzwe kumuranga be n'umurwi arongoye. Ariko rero tuvyihweje neza twasanze arinda kuba yabigifugishijwe no kuba yataye umutwe mu kubona hari abamushinze kwijisho bakanadoma urutoki ingingo ku yindi ivyo be n'umurwi wiwe badasiba gusibanganya kugira ngo bafovye ihonyabwoko ryahiga abatutsi. Iyo aba ari uwo tubwira yohisemo kwikebuka canke kwama ariko arahinyuzwa ku mugaragaro no ku miyandi matariki. Sévère imenye neza ko ishinzwe ijisho. Turabakengurukiye mwese mwakurikiranye ibiganiro vyacu vya Radio Cirimoso, naho ubutaha tugira Uburundi buzira ihonyabwoko. Murakoze naho ubutaha. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Cirimoso.